Bibe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bijanye na vya bisasu vyaturikiye i Bujumbura, aho kuri ubu ngubu imiryango myinshi iri mu marira ateye ubwoba. Muri kano kanya turaza kubabwira abahitanywe n'ivyo bisasu bahejeje gutangazwa, tubabwire abakomeretse ndetse tubabwire n'andi makuru mwanyegejwe ku vyabereye Bujumbura igihe ibi bisasu vyaturika, ndetse tubabwire n'amakuru ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwaba buriko buranyegeza. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane, ngo burya iri turika ntago ryaturutse ku mashanyarazi gusa nkuko bamwe n'abandi babivuga. No kuvuga ko iri turika nyine ngo ritaturutse ku muyaga nkuba woba warakoze siriko, ngo haba hari ayandi makuru mwanyegejwe ku bijanye n'iri turika rikomeye cane, kuko ngo ibisasu vyagiye biraturika cane igihe kinini cane, bigaragara yuko hari ikindi cyoba kinyegeje inyuma y'iri turika. Ni mu gihe hari andi makuru avuga yuko ngo abatishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe, cane cane abasirikare yagiye ararungika mu ntambara muri Kongo, ndetse harimwo n'imishamirano ikomeye cane iriko irahuza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasoda bakuru, harimwo General Prime Niyongabo. ngo ivyo bariko barapfa ibikomeye cane, ngo ni intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje gukura mu masoko yacu. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Aba bantu baraye bakoze igikorwa gihambaye mu guhimiriza abarundi mu mwanya muto. Ni Liyetona Koloneli Pierre Nkurikiye akoresheje urubuga rw'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, be na General de Brigade Gaspard Baratuza akoresheje urubuga rwiwe bwite baraye bafashije igihugu cose. Ubutumwa bwa Baratuza bwarahanahanywe rwose, butuma abantu batahura ibiriko biraba. Mu gihe hariko haraturika amabombe mu gisagara ca Bujumbura, ubwoba budasanzwe bwaratekeye abantu ku rugero rudasanzwe. Bamwe bavuga ko ari coup d'etat itanguye, abandi bavuga ko Uburundi butewe, abarundi babonetsemwo imirwi ibiri. Icyo gihe nyine babonetsemwo imirwi ibiri, cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bavuga ngo igihe co gutabarwa kirageze, warumva ko bifuza ko cabakurako intwaro ihari ya CNDD-FDD. Abandi wabona ko biruka ngo bimwe vyo mu mwaka w'1993 birasubiriye. Mu gisagara hagati imiduga yahakwa kugongana ihunga. Mu kanya isase abanyagihugu bose bariko barisuka, si abakenyezi n'abigeme, si abahungu n'abagabo, bose ejo bari bazi kwiruka bidasanzwe. Abo mu bice vya Musaga na Kinanira barirutse begera kure bahunga ingo zabo. Twaronse ubutumwa bwinshi cane bw'abantu bariko baratabaza bihebuye. Ivyo bintu iyo bimara ijoro ryose ata muco utanzwe, ibara ryari kugwa. Mu mwanya muto aba bagabo bari baratanze umuco mu nyandiko zabo, bica birakwira hose. Abantu batahura kwiruhutsa, batanguye kwiruhutsa ubu uko ibihuha vyari vyakwiye hose. Mu kanya gato niko n'umuco wabo wanyarutse gukwira hose. Mu kanya gato igikorwa bakoze ni ciza cane. Ubundi bagirizwa ko bakunda kubesha cane, ariko nijoro
baraye bafashije igihugu baravuze ko ari umuriro wateye muri Kabose. Igisigaye ni ukumenya neza icawuteye. Inguvu za rezo sosiyo. Ikindi caraye kibonetse ni inguvu za rezo sosiyo. Nta bundi buryo bwari gutuma amakuru akwira hose mu mwanya muto nk'uko byaraye bigenze. Bano bagabo bakoresheje imbuga za X canke Twitter, maze izindi mbuga Facebook, WhatsApp zica zirabihanahana. Icabonetse nuko urubuga ruriko izina ry'umuntu ari rwo ruba rukomeye. Uwo mwanya urubuga rwa Gaspard Baratuza nirwo rwafashije cane. Ikindi co gushima n'ingene abarundi bose bakunda igihugu cabo. Urabona ko mu mpande zose abari mu gihugu n'abahunze bagerageza gutanga ukuri baba baronse. Iri nitunga Uburundi bufise. Ikibuze ni umutegetsi mwiza yomenya gusubiza hamwe abarundi bose. Ariko rero bamwe bahora biyemerera ngo ni inkona zirinda ibyo zaraye zerekanye ni ibindi. Rugereranye ko ntawomenya iyo zaciye ukuntu baraye berekanye ko bikeka coup d'etat ntibisanzwe. Biboneka ko hariho ubwoba bubarimwo. Izina rya Bunyoni ryagumye rivugwa cane ku buryo hagize ikiba biboneka ko yoshobora kugirirwa nabi. Iyo hagira nyine ikindi kiba byaboneka ko Bunyoni ashobora kugirirwa nabi. Hari amakuru menshi yagiye arakwiragira avuga yuko yoba ari coup d'etat ibaye, bamwe bakabihuza n'ifungurwa rya Bunyoni, aho benshi bavuga yuko Bunyoni yoba akoze coup d'etat. Ndetse bamwe mu bategetsi batanguye kugira ubwoba mu gihe nyine batari baramenya umuco w'ibi ngibi. Hari abategetsi bamwe bavuze yuko ngo ibyo byoba byari bimaze igihe bitegurwa na bamwe mu bategetsi badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko umuco ukimara kuboneka barahinduka, bavuga yuko aribyo bari biketse bivanye n'uko bari bafise amakuru yuko n'ubundi byaba biriko birategurwa gutembagaza ubutegetsi. Amakuru adushikira aravuga ku bwoba bwinshi cane bwakwiragiye muri abo bategetsi kugeza aho umuco ugaragariye. Aho nyine amakuru adushikira avuga yuko ngo n'iryo turika ritaba ryaraturutse ku nsinga z'umuyagankuba gusa, ngo ahubwo boba hari ababitanguye kugira nyine ngo iyo sirikwe ibeho. Ntibyumvikana ukungene ikigo nk'icyo kiba kirinzwe gishobora kwadukamwo ibiturika canke umuyagankuba ukaba wakora sirikwi mu gihe bizwi yuko hari amafizibure biboneka yuko ari agezweho y'ubuhinga. Aho nyine umuyagankuba iyo hari ikintu kigiye kuba, umuyagankuba ubwawo nyine uhita ko ubimenya, maze fizibure zikikupa maze bikarinda amasanganya. Bigaragara rero ko ububiko nk'ubwo ngubwo buba bukomeye kandi buba bizwi yuko bushobora kugira ico kibazo, buba bugomba gukorwaho ivyo ngivyo. Bikavugwa yuko rero iyo sirikwe nubwo ubutegetsi bw'u Burundi butaciye bubitangaza ngo hoba hafite aho yaturutse, kuri ubu ngubu bakaba ariko barakora irindi perereza. Icyo bari bariko barakora mu gutangaza ibyateye uyu muriro bikaba ngo byari ukugira ngo bahimirize abanyagihugu kuko bari bakutse umutima, niko amasoko yacu abandanya avuga. Aho bivugwa yuko nyine nyuma y'iri turika hari abenshi bashobora gupfungwa. Abategetsi barakwiye kuva mu gacerere ku bibazo by'abanyororo mu mpimba bahitanywe n'iri sanganya. Ibara rikuru rya Mpimba riri hafi cane ya Kabose yaraye ibayemwo isanganya ryaturikije ibisasu bitari bike. Bimwe muri ivyo bisasu vyaguye mw'ibohero birica kandi birakomeretsa abanyororo batari bake. Hari inyandiko zatangiye kuvuga ivyabaye vyose. Hano hari bake twahejeje kumenya mu bapfuye, aho tuza kubabwira ivyatangajwe n'ubundi na Gaspard Baratuza kuba bahitanywe n'iri sanganya ndetse n'abakomeretse.
uwo twabashije kumenya ni Kaneza Berize, turahojeje umuryango wiwe kuko nyine uwo twashoboye kumenya ko yahasize ubuzima ari umupfasoni Kaneza Berize batazira Mimi, yari amaze igihe mu ibohero rikuru rya Mpimba, akaba yari yafashwe ari umukozi w'amaposita mu Burundi. Amakuru twaronse avuga ko Kaneza Berize yari yarejejwe na sentare ariko aguma apfunzwe. Turojeje umuryango w'umuhisi, Imana imwakire, Imana iwukomeze muri bino bihe bitoroshe. Uyundi twajeje kumenya ko yahitanywe n'iyi sanganya ni uwundi muvyeyi yaraye ahitanywe n'ibisasu byo mu ijoro ryaheze, yitwa Bizimana Claudine, ni umuvyeyi w'umwana umwe avuka ku mugwa mukuru wa komine Rutegama, yahora yakora mu ishirahamwe ryo kurarira abazwi nk'abagadi wa security. Ku mugoroba nyine yari avuye aho akorera ku biro bya Banki Mondiale i Bujumbura, yari atashe ku Musaga, ageze mu ibarabara rya mbere ahura n'igisasu aca asiga ubuzima. Turahojeje umuryango wabuze, Imana ikomeze abo asize. Uyundi twamenye ko yahitanywe n'iri sanganya ry'ibi byabereye i Bujumbura, nawe nyine ni umuvyeyi w'abana babiri, yaraherutse kwibaruka. Uyu muvyeyi yaraherutse kwibaruka, akaba grenade yamusanze mu nzu. Ubwo yari mu nzu nyine, iyi grenade ica imukubita, aca hasiga ubuzima. Kuri ubu ngubu yari afise uruhinja rw'indwi imwe. Kuri ubu ngubu umuryango asize urasigaranye ibikomere bikomeye cane, nawe nyine turahojeje umuryango wiwe kuko iri sanganya ryahekuye Abarundi. Amakuru dukura mu masoko yacu aremeza yuko iri sanganya ryoba ryahitanye abashika kuri 13, abandi 40 barenga barakomereka, bamwe bikomeye abandi bidakomeye cane. Ingaha duciye dusoza yarageze ko yariko aragaruka ko cane. Mu kandi kanya muraza no gukurikira n'ibindi bizaba bigezweho. Ibihe byiza kuri mwese n'ivyo mbifurije.